ubwa mbere ho ikintu gitangaje sinzi ko umurundi abaye umusenderefdede hariho ibintu bamutamika kugira ngo ahinduke canke atakaze ubwenge, kuko umuntu azi Jerome Niyonzima ingene ameze, ingene yiyumvira mu myaka iheze, umuntu amuzi nk'umukirisu akamubona uyu munsi, biragoye kwemera ko ari wa Jerome abantu bazi nk'umukirisu, abantu bazi nk'umumenyeshamakuru. Biragoye gutahura ko ari wa Jerome azi ingorane Uburundi burimwo, azi ibibazo abarundi bamaze imyaka babayemwo. Niho mvuga rero nti ubwa mbere no kubanza kuraba ko abantu iyo babaye abasenderefdede kubera utu tuntu banuranura, kubera utu tuntu baronka, ko bidashobora gutuma ngira ngo batakaza ubwenge, kuko imvugo yakoresheje ni imvugo yo kwangatwa no kuvyegetwa ku barundi uyu munsi batagira ayo bacira nayo bamira. Ntibikwiye kumva ko abarundi bonezerwa bakishima ko batagira ingene biyunguruza, ko batagira igitoro, mu gihe kw'isi nzima niyo bipfuma bizimba atakindi gihugu na kimwe tubona kimaze imyaka 5 kiri mu ngorane z'ibitoro nk'izihari uyu munsi. Iyi mvugo rero ubwa mbere ho niyo gutera ivyatsi.